Barundikazi umwaka w'ibihumbi 2021 woba ugiye kuba umwaka w'ibitero bihambaye kandi bikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umurwi w'abitwaje ibigwanisho wasubiye kwimonogoza mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira nuko inyuma yo muri Bururi ndetse n'izindi nkuru ziriko ziravugwa muri Bugamba yuko hari ibitero vy'abantu bitwaje ibigwanisho biriko birahagirwa. Hari ayandi makuru yihuta cane adushikiye, amakuru avuye muri Buhinga muri Karusi ko naho hagabwe igitero gikomeye cane. Ndabahaye ikaze banywanyi bacu mukurikira kandi mugakunda amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba twabatunganirije. Aya makuru arihuta kandi amakuru araba Abarundi bose. Twarababwiye ko mu ntumbero y'abashaka gufata igihugu c'u Burundi ndetse bagakuraho intwaro ya CNDD-FDD, uno mwaka w'ibihumbi 2020 ugiye kuba uw'ibitero kandi ngo hakazatangurwa hafatwa mu bisagara bikomakomeye, igisagara ca Bujumbura ndetse n'igisagara ca Gitega. Amakuru adushikira kemeza yuko ivyo vyose bizaba mw'ibanga rikomeye, ngo kuko abashaka gutera Burundi batahuye yuko iyo batangaje amakuru y'ibikorwa vyabo inzego zijejwe umutekano ngaha mu Burundi zica zimenya yuko bateye maze zigakinga ntibashike ku ntumbero yabo. Amakuru avuye mu Buhinga muri Karusi aratwereka neza yuko ikindi gitero gihambaye cihagabwe inyuma yo muri Bururi, ndetse n'andi makuru yagiye avugwa mu ntara zitandukanye. Ariko kuva twatangura uno mwaka abantu batari bake bakaba bamaze kwicwa mu mitego y'abantu bitwaje ibirwanisho. Kuri ubu amakuru adushikira inyuma y'umwigeme yishwe aguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho, ndetse n'inyuma y'abantu batatu bishwe ku munsi w'ejo. Abo bantu nabo bakaba barishwe baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho, bivugwa yuko ari umuhari basubiye kwimonogoza, ndetse bamwe bagaturirwa mu modoka barimwo. Amakuru avuye muri Buhinga arerekana yuko abandi bantu bishwe bakaba bishwe baguye nanone mu gitero cihagabwe muri Karusi. Ayo makuru yose turaza kuyagarukako mu buryo bw'idonido. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru arabana n'umutekano adushikiye kano kanya kubiriko biravurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri wewe utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe gufyonda ko kugira ngo igihe cyose dushize ko amakuru mwene nkaya yihuta uraje mu bambere mwene ayo makuru ashikira. Amakuru arabana n'umutekano yihuta cane ku banyagihugu bose. Mbere yuko nyagushikiriza ngira mbanze ndahikaza abantu mwese muri Karusi gose tubaremeshe kubw'imvo z'umutekano muceyi uri ngaho muri Karusi. Abari ngaho i Bujumbura namwe ndababwiye gose mwame muri kanuye, kuko igihe n'isaha icarico cose hashobora kwaduka intambara ikomeye, na cane cane ibitero bihambaye biriko birategurwa n'umugwi bivugwa yuko wamaze gushika nino mu bisagara bikomakomeye ngaha mu gihugu cacu, utanguriye mu mugwa mukuru wa politike Bujumbura, Gitega n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amakuru yacu rero adushikiye arihuta, nkabangira tuyatangurire muri Karusi, ariko tukaza no kuraba ibindi bitero bikomakomeye biriko biremangwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse neza yuko umuguri kurica abantu leta y'u Burundi kuri ubu ngubu, bamwe mu bategetsi bo mu nzego nkuru z'umutekano batanguye kugirisha inama zihuta ku mvo z'umutekano biboneka yuko babaye ndanse. Aya makuru arerekana neza yuko abariko baragira ibitero bafise intumbero ikomakomeye yuko uno mwaka ugomba gutangura igihugu kiri mu minwe yabo. Ivyo barabivuga bashamikiye kubagwanya isinzi bahejeje kurungika ijya nino. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru. Dutangurire muri kino gitero gihambaye kibaye i Karusi muri Buhiga. Muri Buhiga abantu batandatu bo mu muryango umwe baguye mu gitero. Abo bishwe kandi n'abana 4 hamwe n'abavyeyi babo 2.
bakaba biciwe mu nzu iwabo n'abantu bataramenyekana. Bikaba vyabaye navyo mw'ijoro ryo kuri uno w'Imana rishira uwa mbere ku mutumba Gisenyi wo muri komine Buhiga intara ya Karusi hagati mu gihugu hashira ubuseruko bw'u Burundi. Ano makuru atahuwe kano kanya arerekana neza yuko abantu binyegeje inyuma y'ico gitero bivurwa yuko boba bafise intumbero yo gufata ibice bimwe bimwe vy'u Burundi ndetse bagatangurira mu bikorwa vyo gutera ubwoba bamwe mu bajejwe umutekano ngo kuko hariko harumvikana amasase ndetse n'inkoho zikomakomeye. Nyenurugo ngaha muri Buhiga yitwa Donasiye Mayokurera yari umukukuruke mu gipolisi, akaba ari umwe mu bishwe muri ico gitero. Akaba yari afise imyaka 55 be n'uwo bubakanye yitwa Virginie Kabayanyigaya akaba nawe yishwe muri ico gitero, ndetse n'abana babo b'abahungu babiri n'abakobwa babiri bishwe hafi nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro nk'uko ababanyi babivuga. Mu yandi makuru dushikira yo kwizera avuga ko ibi vyose vyatanguye kumenyekana igihe c'isaha 4 zo ku mutaga wo kuri uno wa mbere, igihe ababanyi babona ko muri uwo muryango atagakacira kandi ngo iyo nzu yabamwo igume yugaye. Muri rusange iyo nzu babamwo ikaba yagumye yugaye nk'uko amakuru amenyesha amakuru bacu badushikiriza avyerekana. Uno mutekano uriko urabandasijya nino mu gihugu c'u Burundi vyatumye abategetsi bakomakomeye mu mutekano ndetse bamwe bamwe hariko haravuga ivyo bitero habatangura kugirishwa inama giturumbuka. Izo nama zikaba ziga kungena umutekano wacungegwa hafi ibintu bitaramera nabi, ariko bikaboneka yuko abariko baragira ivyo bitero bariko bararondera cane abari mu nzego z'ubutegetsi, abahora mu gisirikare ndetse n'abandi bantu bivugwa yuko baba bariko baratanga amakuru harimwo nk'imbonerakure. Abo ngabo akaba aribo bizotangirirwa ko kugira ivyo bitero bikogwe kandi bikogwe atacamira, kuko ababangamira abantu bitwaje ibigwanisho bazaba bamaze gukugwa mu nzira. Ibiko biravugwa ngaho Karusi witwa Jean Bosco Bigirimana umukuru wo mutumba akaba avuga ko abakoze ivyo ngivyo bataramenyekana, ariko ababanyi b'uwo muryango wazimanganijwe bakaba bavuga ko batazi icatumye hakogwa ubwo bunyamaswa, bakavuga ko ngo uwo muryango wari ubanye neza n'ababanyi. Bikavugwa ko rero ngo abantu 3 boba bahagaritswe kumvo z'amatohoza, ariko bikaboneka yuko umutekano wowo wifashe nabi cane, ndetse bikavurwa yuko uno mwaka dutanguye ari umwaka ugiye kuba uw'ibitero bihambaye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu yandi makuru tubandanije nayo twabatunganirije, reka nanone turabe muri Kirundo naho ni inkuru zirabana n'umutekano. Uwahoze ari umushingamateka yarahatswe kugandagurwa. Imbonerakure imwe ikaba yaciye icigwa urubanza. Mu makuru akomeye cane adushikira inyuma yuko aho uwahoze ari umushingamateka ahatswe kugandagurwa, imbonerakure imwe ikaba yaciye icirwa urubanza. Sentare y'intango y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi haraciriwe urubanza rwo gupfa umunyororo w'imyaka 3, umunywanyi w'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD, akaba kandi yarasubijwe mu buzima busanzwe ari mu muhari w'abagwanya leta. Akaba rero ngo ubu ngubu wacitse umugambwe uri ku butegetsi kw'igenekerezo rya 28 Kigarama 2020. Uwo yagirijwe gutunga ibigwanisho atabifitiye uburenganzira. Uwo rero avyagirizwa akaba yaravyemereye mugabo acashira
ahabona umugambi wo kugandagura uwahoze ari umushingamateka yatowe mu ntara ya Kirundo. Abarorerezi bo ngaho muri ako gace bakaba babona ko abantu bose bavuzwe muri iyo dosiye ngo bategerezwa kurengukishwa imbere y'abacamanza. Uyo yitwa Gerard Minani afise imyaka 47, yari yahagaritswe ku igenekerezo rya 24 Kigarama mw'ijoro, akaba yafatiwe rero ku musozi Mutara muri zone na komine Kirundo nk'uko bivurwa n'ababibonye. Bati yafatanywe ikigwanisho co mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'udukono twuzuye amasase. Yaciye rero ngo atwagwa mu gasho k'igipolisi aho mu Kirundo. Kwigenekerezo rya 28 Kigarama kwaraye guheze yaciriwe urubanza rw'ikibiriraho la sentare y'intara yamwagirije gutunga ikigwanisho atabifitiye uburenganzira. Uwo yagirizwa nawe nyene ngo ntiyabihakanye, kandi ngo yaboneyeho kwerekana muri ugo rubanza ikindi kintu gishasha, arico umugambi wo kugandagura uwahoze ari umushingamateka wo mu Kirundo yitwa Jean Baptiste Nzigamasabo rero akaba azwi ku gatazirano ka Gihahe nk'uko amakuru adushikira. Abandi bati iyo nkoho yayihawe na Andre Minani, icegera c'userukira imbonerakure mu ntara. Ni jewe nyene ngo nagisubije kugishaka, ngo ni jewe nagisubije kugishaka nagisubize kugushaka kwange, akaba ariko uyo yagiwe n'icaha avyivugira. Ico kegera c'userukira ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu Kirundo co kimwe n'uwo yahoze ari umushingamateka ngo barakunze kuvugwa kenshi mu bikorwa vy'ubwicanyi mu karere. Uwo kandi wa mbere wewe aranavugwa ko ngo no mu bijanye n'ubusuma yagiye agiramwo uruhara hakoreshejwe ibirwanisho. Nk'uko amakuru avaho hafi yabimenyesha, Minani ngo yibiye akabanga abarongoye intwaro mu ntara kuko ngo abarongoye ubutungane hamwe nabo mu iperereza, ariko ngo ntaco bigeze bakora. Ngo bashimye kandi kumufata bamwagirije gutunga ikigwanisho atabifitiye uruhusha, nguko niko babivuga muri rusange. Uwundi munywanyi w'uwo muhari w'ugwaruka rw'imbonerakure nawe rero ngo yari yavuzwe muri iyo dosiye aracidegembya gushika ubu ngubu. Avuga ko kandi ngatinya umutekano wiwe, uw'umuryango hamwe n'imiryango w'umugenzi wiwe bapfunganywe nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Iruhande y'iyo myaka 3 Gerard Minani akaba azotegerezwa kuriha indishi y'akababaro ingana n'amafaranga 500 y'amarundi. Abarorerezi bo ngaho rero basaba ko ubutungane bwumviriza abantu bose bavuzwe muri iyo dosiye n'urupfu n'uwo nguwo apfunzwe. Uwo nawe nyene akaba apfungiwe mw'ibohero rikuru ry'Ingozi mu buraruko kuva ku munsi yaciriwe urubanza. Ayo namwe mu makuru yari karavugwa cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru y'umutekano n'amakuru tazokwigera urondera handa hariho hose ivye ngaha. Igihe cose wafyonze subscribe ukaraje uba mu bambere hano makuru ashikira n'amakuru abatohojwe neza. Mukanya turaza kubashikiriza izindi nkuru zirabana n'umutekano ziriko ziravurwa, n'amakuru rero twatohoje yose turiko turayatunganya. Turaza kugaruka ku nkuru ziriko ziravugwa muri Bujumbura, meri ya Bujumbura muri zone Kanyosha muri komine Muha, aho ngo atamurongozi numwe ifise kuva hashizweho abatwari bashasha. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu, tuze no kumenya icoba civyinyegeje inyuma
mu makuru yacu ataha turiko turabatunganiriza. Ndabashimiye mwe tubana mu kanya n'andi makuru atandukanye ariko aravurwa hirya no hino mu gihugu cacu Burundi. Mukomeze kugira ibihe vyiza. Kuriho utarafyonda sabone nagusaba ko ufyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi muraje mu ba mbere amakuru n'ibiganiro vyacu bishikira. Ndabakengurukiye cane kanya n'ayandi makuru agezweko.